cacu no munsi nico kurabira hamwe mbega nigiki amategeko avuga kubijanye n'agateka k'abakenyezi, mbega mu Burundi bihagaze gute, bimeze gute. Mu cigwa umuhinga yerekanye uko amategeko avuga mu bijanye n'amategeko yorohereza umukenyezi kwiteza imbere, yorohereza umukenyezi gushikira ivyo vyose vyotuma yiteza imbere, na cane cane kubijanye ico bita mu Gifaransa les biens immobiliers, mu kivuga mu Kirundi. Ariko mu ncamake ikigo cerekanye neza uko amategeko avuga uno munsi. Mbega ku rwego mpuzamakungu amategeko avuga iki? Amategeko avuga yuko umukenyezi n'umushingantahe bategerezwa kunganya mu bijanye no kugira ico baronse canke ico bagize mu rugo, canke ku bijanye no kuronka ibisigi ndetse no kuronka ivy'amatongo. Ico ni kimwe n'ivyigwa kandi vyagarutse n'ukuntu umukenyezi nawe nyene afise uburenganzira bwo kwiyungunganya atanzitizi agize nk'umushingantahe. Rero aho bigeze mu Burundi naho nyene twerekanye ico ibyo shingiro rivuga, ririyamiriza cane ivyo vyose vyotuma umukenyezi atagira uburenganzira bumwe nk'umugabo. Aho niho nashaka guhagarara cane cane ko ibyo shingiro niho abarundi n'abarundikazi tubwirako tugira tuti rero nimba ivyo bimeze gutyo ni vyiza yuko bishirwa mu ngiro. Muri rusange rero ko mu Burundi bimeze, umuhinga yanavuze ari ikintu gikomeye yuko kubera ko atategeko rigaragara rihari uno munsi amatribunal amaze gufata iya mbere naho wumva haciye iminsi bidashirwa mu ngiro, ariko amatribunal uno munsi amaze gufata iya mbere mu gushira mu ngiro amategeko mpuzamakungu agaragaza yuko umukenyezi ategerezwa kuronka canke kugira agateka co kimwe n'umushingantahe mu bijanye n'ivy'ubutunzi bwa cane cane no mu bijanye n'ivyo kugira gute kuronka ibisigi no ku bijanye n'ivy'amatongo mu Burundi. Uyu ni Aimable Manirakiza, ni umukuru w'ishirahamwe CDE, ishirahamwe ryifuza ko amashirahamwe mato mato atera imbere. Hari mu nama CDE yari yateguriye abamenyesha makuru yerekeye gukuraho intambamyi zose zikumira umukenyezi mu iterambere nyakuri. Aimable Manirakiza mu kiganiro n'abamenyesha makuru yahavira yashikiriza ko mu gihe hovaho intambamyi zose ku bakenyezi mu bikorwa vyabo, haba kudandaza canke gukora ibindi, boshobora kwiteza imbere bakanateza imbere igihugu bimwe vy'akarorero. N'ubu Aimable Manirakiza, ibihugu vyashizeho amategeko yorohereza umukenyezi gushika kwihangiro ryo kwikorera ry'ubutunzi, kwiteza imbere. Turerekana neza yuko muri ivyo bihugu no munsi abakenyezi bafise ikibanza gikomeye cyo twita la population active mu bijanye n'ivy'ubutunzi. Uno munsi abakenyezi muri ivyo bihugu usanga ari abagwizatunga bafasha mu iterambere ry'igihugu, bafasha mu kwiyungunganya, bafasha mu gutanga akazi, bafasha mu bijanye n'ibikorwa vy'iterambere usanga ibihugu babikeneye. Ariko rero mu gihe hatariho amategeko, no kuvuga amategeko aborohereza canke hakiri inzitizi mu bijanye n'amategeko canke n'ivy'imico ataborohereza kugira kwihangiro bihereje, no kuvuga kwiyungunganya n'ibindi, haca haboneka ko ibibazo bijanye nuko ingo usanga zirimo abakenyezi ari ingo zisanga harimo umurindi w'ubukene gusumba izindi ngo ziyobowe n'abagabo. Ugasanga ibindi bibazo hakabaho n'ibindi bibazo bijanye nuko abakenyezi badasubira kugira ijambo aho baherereye. Ugasanga kandi abakenyezi n'abakenyezi usanga bakora inyuma y'amategeko, kubera ko abagerageza gukora mu amategeko ntaborohereza. Mu gihe ataborohereza tukabona mu kigo yuko uno munsi ibice birenga 30% by'abakenyezi bakora inyuma y'amategeko, kubera ko hariho amategeko uno munsi ababuza kwiyungunganya bihuriye n'imico, bihagaze ku mico. Mu ncamake rero tugira tuti ni vyiza yuko habaho amategeko, n'ivyo hariho ibimaze gukorwa, amategeko arahanditse, ariko naje mu ngiro kugira ngo habeho amategeko atuma umukenyezi aronka ico agenda kwipoteka mw'ibanga, naco sikindi itongo canke ibisiki.
abakenyezi akamono gaterwa mbere nuko bokumva yuko atana rimwe umunsi wa rimwe bazo kwigira kuzanira ibintu byiza ku isahani kugira ngo ufungu utabize gute utashizemwo inkomezi ingufu kugira ngo bigene neza. Ico ni kimwe ahamagarira abakenyezi yuko bokumva yuko bafise uruhara ntangire bwo guharanira agateka kabo na cyane cyane agateka kajanye n'ibintu vyotuma baronka ingurane mu mabanki. Ica kabiri akaruro abashinga ntaye nuko nta umukirindo bavuga ngo umutwe umwe ntibigira inama. Agira nti rero abashinga nabo nyine bafite uruhare rukomeye cyane kugira ngo iterambere ry'igihugu rigende neza nk'ivyo bihugu twababwiye nka Maurice n'ibindi, aho abashinga ntaye bafashe iya mbere mu korohereza yuko abakenyezi bagira agateka mu bijanye n'ibisigi, mu bijanye n'amabye imubiriye, mu bijanye n'ivyo vyose bituma biyungunganya bagatera imbere aho baherereye. Hanyuma kandi tugatera aho bose bafise uruhara rwo kurwanira agateka k'abakenyezi no kubahiriza agateka k'abakenyezi bavuga nka leta hari ivyo imaze gukora vyinshi kandi vyiza, ariko tukayihamagarira kubandanya kuri muri nyene kugira ngo bashijeho amategeko aza yorohereza gusumba uko gushira mu ngiro agateka kazina umukenyezi kugira ngo haboneke abakenyezi benshi bakora bisunze amategeko, abakenyezi birinzwe ko amategeko neza. Kubona yuko umukenyezi cyangwa umukobwa ashobora kuba akora no munsi kwita kanaka akarikora ko ari umurimyi ubuzima bwe bwose, ariko ntagire uburenganzira bwo kuronka ububasha bwo kuba afise uburenganzira bwo kurikoresha icyo yifuza, na cyane cyane iyo agiye gusaba akadeni mu banki kugira ngo aronke ingurane. Ubwo iyo ugiye mu banki kugira ngo uronke ingurane bagusaba kwipoteka ikintu kanaka. Mu mabanki yose murabizi kugira ngo uronke ingurane hari ikintu baraba, na cyane cyane yuko ufise icyo wipoteka kijanye n'itongo canke iparaseri. Rero kugira ngo uronke ingurane nk'umukenyezi udafise itongo no munsi ni ikibazo. Ivyo rero ivyiga vyerekanye yuko mu gihe hakiriho intambamyi, inzitizi zituma yuko umukenyezi adashobora kuronka ico yipoteka mwibanki kugira ngo aronke ingurane uno munsi, bituma yuko ingo nyinshi usanga zirongowe canke zirimo abakenyezi ari ingo usanga zikenye. Ivyo biraberekana yuko ingo zirimo abakenyezi usanga zikenye kubera iki? Ko badafise ico berekana mwibanki kugira ngo baronke ingurane. Iyo ngurane iza kubafasha mu bijanye no kwimunganya mu migambi yabo y'iterambere ko kwita entrepreneuria. Rero no munsi tugira tuti impamvu ibi ari vyiza yuko haboneka ingingo nziza zishira mu ngiro amategeko asanzwe ahari, nuko tubona yuko nimba uno munsi hariho umurindi w'ubukene, hariho abakenyezi bakora inyuma y'amategeko, hariho abakenyezi uno munsi agateka kabo karubahirizwa kubera ko hariho ibintu badashobora gushikako kubera ko hari amategeko n'imico ikingira yuko bava kuri umurindi w'ubukene bakaja ku wundi murindi ubutunzi. Ni kubera ko hariho ibibazo bijanye no kudashira mu ngiro amategeko asanzwe ari mu gihugu cacu kandi igihugu cashize mu ngiro. Rero mwavuze neza ati mbega nihe inzira mubona byocamwe, nibaza ko ico kibazo kindi mwashikirije. Twibaza yuko hageze yuko abantu baganira bakamenya tukiga tukamenya inzira nziza yo gufasha uno mugwi w'abakenyezi, uno mugwi w'abakobwa uno munsi nabo nyene bifuza kwikorera utwabo, bifuza kwiyungunganya kugira ngo bave mu bukene, kuko nabo nyene barafise uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'ibihugu. Nerekanye nk'igihugu ca Maurice n'ibindi bihugu byashizeho amategeko yorohereza abakenyezi mu gushika kuvyo bintu vyose vyotuma baba ku murindi wo kwiteza imbere. Nerekanye yuko nk'akarorero nk'umukenyezi muri ico gihugu ca Maurice no munsi ari mu abakenyezi benshi no munsi hagati y'abakenyezi n'abagabo, abakenyezi bari ku murindi w'iterambere gusumvya abagabo. Kubera iki? Kubera ko
boroherejwe mu bijanye n'amategeko ndetse n'ivy'imico, aho uno munsi bashobora kuronka ikintu berekana mu ibanki kugira ngo baronke ingurane canke berekana ko hari ikintu bashoboye canke bafise uburenganzira bwo kuronka ca kintu cava mu itongo bakagikuramo ikindi kintu kanaka. Nimba narimye ibiharage nk'umukenyezi canke umuceri canke amasaka, mbega ndafise uburenganzira bwo kuyashora nkaronka inyungu yayo, mbega noramuka ndose inyungu yavyo vyogenda gute? Muri ivyo bihugu rero nerekanye yuko mu gihe baronse inyungu muri ivyo bintu bateragiye canke bimbuye, harabaho iki umurindi w'iterambere mu bakenyezi kubera ko bafise uburenganzira bwo kugira ico bakoze ku nyungu baronse kuri uwo mwimbu. Cyane la conclusion est claire yuko la coutume a une tendance à suppléer le droit écrit quant à la promotion des droits économiques de la femme au Burundi.